nuko reka tugire ko dutangura amakuru yacu hano iwacu mu Burundi ku makuru dufise twegeranyije ni mu cicaro ca mbere y'ivena kikina Dorcas ubona yuko mu mupira w'amaguru atakanya ko kuruhuka bafise nyuma yo gukina nobwa journée ya mbere ya phase retour muri weekend ndetse kwabona yuko twagiye turabica hirya no hino kiki ku munsi wejo imigwi yose novuga mikuru niko twobivuga yari twaye neza rero kuri no munsi ndetse no ku munsi wejo wa gatatu ni higanwa rigiye kuba ribandanya ukuri kwamye ku munsi waryo ugira 10 na kanga ugira 17 ugira 17 ndabona inkino zigiye zitandukanye kiki ndetse na Ivena Dorcas zitegekanije hari inkino zitegekanijwe mbona nyene ku kurubuga rwa FF bashize ko mbona niba atakwenda kurimwo uno munsi arukino ruhari aho ubona umugwi wa Rukinzo uraza gukina umugwi wa Burundi Sport Dynamic kuri stade runani saa 9 handi inkino zihari ni ku munsi wejo ni inkino nyinshi gose ubona yuko uretse urukino rwari rutegekanije nubwa uno munsi rwa Aigle Noir na Bomamuru nabwo barushize ku munsi wejo baroze ku munsi wejo isaa 9 iminota 50 kuri nkuru nziza Peace Park Complex ubona yuko Aigle Noir zokwagira mu Mamuru match byoshe cyane gose kandi ikomeye Interstar nayo isaa 9 ku munsi wejo kuri stade runani izokwakira Vitaro ni match ikomeye niyo twita ko ari derby ya hani Bujumbura Kayanza United saa 9 kuri stade Gatwari zokwakira umugwa Musongati w'Igitega Moso Sugar nawo isaha 7 kuri stade hariya nkuru nziza Peace Park Complex zokwakira umugwi wa Masipiri wa hani Bujumbura Moso nako umugwi wa Olympic Star isaa 9 kuri stade Umuco ku munsi wejo bazokwakira Magarang Boys hama message Ngozi kuri stade wa Rukundo iwabo Ngozi bazokwakira umugwi Tigre Noir Tel Aviv nayo kuri stade Ngoma saa 9 bakira umugwi wa Flambeau du Centre. Yes nizo match zitegekanije kunovuga kuri no munsi ndetse no ku munsi wejo ngira ngo no munsi hari ya anye i Buganda urukino rumwe gonyene ni gutegekanije hagati ya Rukinzo bagiye kuba bakira Burundi Sport Dynamic Dorcas ni Rukinzo ubona ko jo bundi twari kumwe n'umumenyereza wabo witwa Nibura Baka yaratuyagiye byinshi cyane gose kubijanye na n'igice ciwe ca mbere ca championnat ubona ko cyagenze neza ariko kandi turarabira hamwe no vuga twamugoye dukeyi haranadusigurira byinshi no vuga ku byatumye tumugora ariko kandi aranatubwira neza cyane taratwizeza yuko bari kumwe bose hamwe icuka ari ciza kandi bashobora gukora byiza gusumba no vuga no mwaka Rukinzo match yabo ya mbere ejo bundi bariko bakira Amasipiri batsinda bakonveka ibitsindo biri ku busa no munsi bagiye kuba bakira equipe ya Dynamic yari compliqué cyane gose mu mpera za Fazare Rukinzo iyi equipe iri muri forme nkuko unye twitegiki kumbure no vuga muri ino phase retour canke kuri no rukino kumbure nibaza ko ico kwitega nukurindira twaraba ko bino bihe barimwo bashobora kubibandanya nico ngira umukunzi wese wa Rukinzo na cyane kumenyereza nawe nyene nkuko twamutumiye muri studio akabivuga ati inshallah kuko bobo bavuga bati twebwe ni mu bibanza bine ariko kitabuza yuko mu gihe bobandanya performance nziza nk'iyi migwiri ibari imbere ikabandanya yijajara kwega ibirenge n'igikombe burya batogisimbana rero ku ruhande rw'iwanje bisigura yuko ni Rukinzo shobora kuba yaje yarakosoye amakosa kuko nkuko yabivuze nibura arambiranye muri ino equipe imyaka 5 atagikombe nk'umumenyereza nk'uyu yabikoze birashima nk'umukinyi bahasigaye yuko equipe nk'iyi yagira ramura abakinyi benshi beza burya Rukinzo riri parmi les équipes ama club ngahi wacu yagira atanga abakinyi beza uvuze ba Bede ba Pichu shirako nabo bandi bashobora kuba barimwo bashobora no kugenda bayase uyu munsi bari hari mu gihugu cy'u Rwanda ni equipe novuga yuko ku ruhande rw'uwanje yakoze akazi keza ko kuramurira umugwiseruka y'igihugu w'intamba mu rugamba kiretse ko bose bavuga
benshi ariko muri abo bake twavuga yuko hari ikintu mu gihe bagiye mu Rwanda muri iyo migwi y'amaklube yabo kandi ugasanga ni abakinyi bavuye ngaha kabisa twebwe bwa Barundi tuvuga tuti n'abakinyi beza bashitse no muri ivyo bihugu byo hanze naho nyene bakomeje kuba beza ico rero ni ikintu kidasanzwe ku mugwi nka Rukinzo benshi bavuga bati hari abakinyi twage turabona baba beza ngaho iwacu bagera muri ico gihugu ugasanga n'abakinyi basubira abandi n'abakinyi bataronka kanya nivyo yosezo imwe yahera bakagaruka ngamuga kuri Rukinzo nico novuga yuko burya ni club twabonye yaramuye kandi abakinyi babo yagira aramura bagiye baratera imbere n'uyu munsi hariho abakinyi b'abakadre cyangwa abakinyi banovuga bafatira runini umuguserukira gihugu rero w'intamba mu rugamba nkavuga ni kuri miburo Rukinzo no mwaka ku ruhande rw'iwanje ico niteze cyane kuri Rukinzo nuko n'imiburiburi bafise abakinyi benshi beza kandi sindiko ndabona yuko ino sezo irangiye aba bakinyi bazobagumya ikompli ndavuga no mukinyi yitwande no mukinyi wabo Deste wewe nawe nyene narabonye interview yiwe avuga ati mukinyi misi yose yariko arakina bariko araraba imbere twese bariko baramubaza mbega mbwiye kitera sezo nziza uguma muri championnat yacu nta bugihari nitubeshanye kandi turiko turakina twe nk'abakinyi n'umuntu uwari we wese ariko arakora aba yiteze novuga akarusho rero turonse aho turonka akarusho gasumba ko ngamuhira sinobura kugenda rero ico niteze muri Rukinzo nuko ino effective bafise y'abakinyi ndavuga ni variété y'abakuze ndavuga nka ba Wilonja mu igori ukatushira ko bano ba Destin n'abakinyi bona yuko saison ya kabiri muri championnat Primus League Burundi novuga yuko ino saison ku ruhande rwa Rukinzo na Miburo ni miburiburi vyankiye muri Primus League tubone Rukinzo yahushije amahirwe menshi mu gutwara igikombe citirirwa umukuru w'igihugu amafinali abiri yose bakayahusha atagikombe batwaye je niteze kubona Rukinzo kimwe mu gikombe cy'uno mwaka bibabereye vyiza performance bari kwarerekana yuko kimwe bogisimbana Ive ni Rukinzo bagiye gukina na Dynamique y'icumi Rukinzo bafise novuga ikibanza ca gatatu Dynamique iheruka gutsinda kera cyane gose nibwo novuga yagiye yitwara neza kuri iki gice ca kabiri ca phase yare ariko uraza kubona yuko ku match za nyuma izo gusozera phase yare bagiye banyirira kenshi cyane gose ariko naka equipe nako nyene kashobora kuza kagatera ibibazo kuri Miburo n'abasore biwe icotuma bakomeza kwibona imbere bagwanira igikombe novuga n'iyindi migwi nuko match mwenizi inyebo zitsinda nkuko umumenyereza bivuze ati iyo umaze gushikira amazi urayoga nyene mbega hano tuvuge yuko kuri match ya mbere batsinze bigiye kuba bibapusa ndetse no kuri izi match zindi utanguriye ahantu heza cyane Alonzo utanguriye ahantu heza kubera ko kiki nyimba hari ikintu twakunda kubonamwe bitangaza ni mu ntango za phase retour pito urabona Dorcas muri phase retour iyo phase retour itanguye haba habayemwo break nini ibaza ko ari yaheza amezi abiri ahakwa kwezi ni nusu gucyo kwezi ni nusu kuma equipe yahi wacu amezi abiri ni menshi cyane kuko kenshi twagiye tumenyera kubona yuko abakinyi barasambaratika siko ugasanga noneho kubera ko ico gihe ari kinini n'amaklube yirinze kugira hahurira n'abakinyi babone babonye akajyo ko kugabanya amadepanse mugabo ndakunda cyane narakunda ino bambe ino break iheruka kano ka break ko gatandukanye igice ca mbere n'igice ca kabiri cihiganwa kuko bona imigwi ko yabandanije yitegura Alonso kenshi kabaya kajyo kiyi migwi tudakunda guha amahirwe kuguca gatanga iyi mikuru kuko kenshi wasanga yari yasamaye niyiteguye none ukasanga hariko haraza n'ibibazo by'uko ku match ya mbere equipe umengo babimenye mu gitondo kasanga haracabaho n'ibibazo by'amamaye ngo ntiyarakuye ngo abakenye nibaye bakuye ibyo bibazo raze byaje kenshi ariko rero ko raraba ino journée ya mbere ndavuga ya 16 kumvuga iya mbere ya phase retour ukarabira kuri za equipe zimwe zifise ico ziharanira zaritwaye neza biboneka yuko bijanye na kumwe bagomye bitegura hera kuri iyo Vitalo bya match ntiyari yoroshe match
Ya ya Kayanza United ntiyorosha, ariko uko bikomera kose uri ekipe nka Vitalo uri ku mwanya wa mbere ushaka kukigumako naho aba ari iminota yanyu mutegezwa kuyikoresha kugira ngo ugirene usove iyone. Ariko tugeze kuri Rukinzo Alonso mu mwaka uheze bambe muri phase ale warabona yuko aho yatakaje amanota wovuga uti ni hamwe nyawe bategezwa kuyatangaza gutsindwa na za Equinoir gutsindwa nani, ariko izi ekipi zibagiye guhura nazo nkijya baraye batsinze amasipiri vendredi izi za Burundi Sport Dynamique niyo makosa birinze gukora niyo manota, kandi izo nizo zigwiza amanota duhora tubivuga kenshi. Izi ekipe zimwe ziba zigaragara yuko by'ukuri zibarizwa inyuma yawe bigaragara kuri statistique ku rupapuro yuko wewe uhagaze neza kubarusha, izo nizo ekipe zo kwegeranya kamanota. Ariko dusubiye inyuma kandi wanagiciye ko mu introduce iyi ekipe ya Burundi Sport Dynamique iri ku mwanya w'icumi peut-être muri journée ziheruka ntigitwaye neza, ariko hari ama surprise yatweretse muri phase yale. Iyi niyo ekipe yahagaritse Vitalo, iyi niyo ekipe yahagaritse Interstar, iyi niyo ekipe yarakuye amanota imbere ya Bumamuru nubwo banganira. Donc irafise ibihangange yashoboye guhagarika, iratwereka nayo ko ari ishobora gukora imbere ya ekipe ikomeye. Ego kuko ni na ekipe nkuko ko bivuga yari ifise mwo no musatiriza amenyereye Claude Lambalamba ni nawe yahesheje intsinzi novuga muri urwo rukino bari kwarakina na urumva rero ntitwoja ngaho tuvuge ngo Rukinzo ifise amahigwe yose. Donc Rukinzo itegezwa kuba Rukinzo yabaye Rukinzo mu kugira ngo muri phase yale kugira ngo isange yashitse kuri uwo mwanya wa gatatu. No kuvuga hari ico yakoze, hari amanota menshi yagiye yegeranya ku match zitandukanye, hari ico yakoze twari twiteze kuri za Bumamuru mugabo tubona kumengo yarazirushije. Donc nuno munsi Rukinzo bagize imana kuri 16e journée ariyo journée ya mbere ya phase retour bagira operation nziza bararonka amanota 3 ijya ni départ nziza kuza guhagarara no munsi rizoba ariko sari dasanzwe kuri Rukinzo. Dorcas yavuze ati uri kuraraba sezo yabo y'uno mwaka barashobora kuriva kuko hari aho bashoboye kugirane gukwama ku gikombe ku by'President kuko Alonso zorabe haba ngahi iwacu haba hanze Dorcas iyuza gutwara n'igikombe cya champion bihera kuri zijya tournoi ziriya za Coupe du President uzoraye za message ngo zozosubira inyuma muri parcours yabo baza gutwara na Primus batangiye gutwara Coupe du President uzoraye Flambeau du Centre canke Bumamuru imbere yuko bakora kuri championnat babanje gutwara Coupe du President kuko iriya ni tournoi kina match ku yindi imbere yuko uza guharura ngo ziriya 30 journée ngo donc no kuri Rukinzo ntawe za kuvuga ngo bibaye ngombwa bo gitwara boba nka Girona boba nka Leicester City ariko nta muntu numwe yabatumye igikombe no mwaka ca champion. Ariko ekipe yabaye nziza ku rugero dusipoze ko gushika kumera za champion ashobora guheza ku mwanya wa gatatu. Ekipe ya gatatu irashobora gutwara Coupe du President cyane gose irashobora kwisanga yatwaye Coupe du President. Ikindi naco ngaho kuri Rukinzo ico impamvu novuga yuko uno mwaka nkuko kora bivuga Yves na Kikibere na Alonso anuko burya ekipe ya Rukinzo specialite novuga yuko isumbije imigwiri imbere yabo nuko bo bakina ata pression wango ibintu rero ukina ata pression burya twishire kumwe n'imigwi ya Girone burya nta pression nini yego narumvise n'umuntu mumenyereza wa Micera bivuga avuga ati twebwe kubona turi muri kino kibanza nitubisobanukirwa nitunabitahura ariko ico nabwiye abakinyi banje mugende match yose twe twifata nka finale icimana izoduha nico tuzokwakira kuca wiyumvira yuko je nka Girone twe nka Girone twoza gufata igikombe imbere ya Barcelona na Atletico bidusumba uburyo rero ku ruhande rundi ino Rukinzo je ndiko ndayifata muri izo ekipe zimeze nka Girone uyu munsi ziri mu bibanza vyiza Rukinzo muri bibanza bitatu muga kitabuza yuko mugiye Flambeau du Centre mugiye Vitaro yonyerera ikego bagasamara gato mubona iyi ekipe itwaye igikombe kandi rero nta muntu yovuga ati bano bagikoze ngo bagitwa kugihamana bazoba babikoreye ko bafise yombavu football bafise umenyereza mwiza bafise n'abakinyi beza ubona yuko basenyera ku mugozi ariko bimwe mu bimenyetso by'uko Alonso bashobora no kugira niyo explore bagatwaye igikombe challenge gutsinda match nk'iyuno munsi donc journée par journée urasaba gutwara ayo atatu uko bishoboye. Ari no kuntu novuga calendrier yabo womengo iraba avantage araba bo batangura gukina imbere y'abantu kuri journée ya gatatu kuri journée ya 16 batanguye gukina kwa gatanu no munsi barakina no munsi baraza gukina abandi bazokina ejo ibi byo nabyo yive nako kikibi birafasha cyane gose kintu gikomeye. Ikindi naco uraba ku migwi yose 16 novuga
iri kwirakira no Primus League Burundi buri match zitanu ziheruka baheruka gukina nibo bafise umusaruro mwiza gusumba abandi kuri match zitanu uhereye no vuga kuri journée ya 13 14 15 16 ni inye ya 10 kanga urumva nico novuga Rukinzo muma uretse ibiza bitaro byo mu cyanya cya mbere za Fambo di Centre Rukinzo c'est une équipe nayo ya debise championnat neza ubona yuko ntibigeze balasha bagiye gutakaza ama match nyine yandi uvuga uti buhuye n'uyu yarashobora gutsinda ariko ni Rukinzo ikibanza cya gatatu mbona yuko Rukinzo no shora kwigereranya nka sezo iheze kuri Vitalo baguma bari hahandi ukavuga ati aha c'est vrai nta pression turiko ariko turafise objectif yiwacu ukabona yuko ntikibuza yuko twabonye imigwi mu myaka yahera izi za top junior za new oil zidutangaza kuko ati iheshe gutwara igikombe ariko biza guhinduka ku majone nk'atatu ya nyuma ariko ni Rukinzo mbona yuko nkuko bivuze uko urazi yuko kalendere waca bamara nk'abayicurika nyene vyagenze muri phase ale ama match afise ntakomeye nk'ayandi migwi par exemple genda kubwire aho Rukinzo ishobora guprofitira nuko turavye nka Vitalo ama match yaherejeko era match akomeye vyumvikana yuko birashobora gushika sivyo nayifuriza ntibashobora gushika ukabona yuko match ya Musonga turazi ko banganyije bazokina match ya Frambo de Centre bakina match ya Bumamuru vyumvikana yuko muri izo match na equipe akomeye simvuze ko izotakaza canke izogiri c'est possible yuko itakaza canke inganya nkuko vyagenze kuri inde kuri Musonga ndetse n'izindi na Frambo de Centre baranganyije vyumvikana yuko ngaho Rukinzo iri muri ico kibanza avec le cari hari tari ninya cyane ishobora kubiprofitiramo mu gihe nayo idasamaye ko twarabonye ngaha mu Burundi hari migwi aho yofatiye igitakaza twarayibonye kuri inde la ne passé buma muri takaje tuzi go Frambo di Centre cifata kibanza kazora ira takaje Centre nayo gatita uretse no gusubiye inyuma muri mu mwaka uheze kiki nizo za buma muri kugira zisange kuri uriya mwanya ziba zakoze ayo makosa uri zo gutakaza ama match utarukuye gutakaza ica Burundi Sport Dynamique naco ni equipe twabonye itangaza abantu novuga yuko nabone champion igeze hagati bagiye baratsinda ko ni equipe imwe yatsinze Vitalo defete ya Vitalo ifise ni ya Burundi Sport Dynamique vyumvikana yuko ni equipe yatangaje abantu igira ko ikigira ko no kuri Interest arayitsinda baravuga ati Burundi Sport Dynamique Dynamique ni equipe yubakitse neza uhereye kuri staff technique ya irimo aba bajumayine nk'umumenyereza mukuru balure abandi ukaca kubakinyi ni Maya kaza kubakinyi barafise umukinyi no vuga maze kuba Amina Kabuye kabagabo nk'uyu Pepe kapiteni wabo amaze imyaka myinshi hariya ukaza ba Yves Kireko n'umwe mu bakinyi nabo bafite experience hano aba bose ba Claude Ndarusanze Rambaramba donc ni equipe ishobora kubikora nk'uko yabikoze kuri match bakinye mugabo gusa ikibazo nabo bafise ntibamizako umengo barakanira match ko uravye nk'aya mazina twaba turavuga na mazina akomeye uravye nk'imigwi Dynamique yagira tsinda urasanga niyo Vitalo benshi baha amahirwe yuko ushobora no kurangiza fazare barazikurikiranije kuko ibaze Dorcase kuronga amanota kuri 9 kuri Vitalo Interstyle na Bumamuru zari match zitatu no kuvuga ngo ni equipe mugane babagira ikibazo cyo gukaniya uko tusanga baranara muri za equipe ziza zivuga ati hari equipe iri imbere yacu baha amahirwe kuza kutumera nabi reka natwe twije kwerekana yuko natwe ku izina rya Dynamique Burundi dushobora kuyihagarika iyo migwi ya Bumamuru zo yayi ninyani komakomezwe bikomeye Bumamuru ifise abafana benshi ku kibuga cyabo Vitalo isanzwe bafise ko yagarukanye ako novuga iyo seri niyo seri y'ama victoire kuko burya n'umufana burya nabonye burya equipe itsinda nko par exemple nka Rukinzo yagarukanye abafana benshi burya abakunzi nabonye abafana b'imigwi nabonye bakunda intsinzi iyo mugwi wikwire nko ku ruhande rwa Interestari maze iminsi iri mu bihe bibi disire yuko abakunzi si benshi cyane burya nako ndaraba burya turaza kugarukako ni match bagiye gushira hagati mu ngira baravye bavuga ati ku ruhande rwa Interestare abakunzi n'ubundi bariko baradebukirwa mugabo ku ruhande rw'wanje navuga nk'i derby vyakwe yari kuye kuba nka weekend n'urutonde biba vyakuye nkuko kiki yavuze urabako babicurika bisubira inyuma deuxième journée n'ubundi kuye hagati mu swat gusa ni ya match n'ubundi nawe uvuga ngo ishire muri weekend yaratakaje faze match yabaye samedi wabona bavita
gusa ikintu nobona novuga kuri iyi match 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 yayo. aho iya Burundi Sport Dynamique na Rukinzo ahiza kugura no haza Burundi Sport Dynamique mwibuke yuko match ya mbere ya phase retour bayitsinzwe ibitsindo na message Biri kuri ngo kimwe. bibiri kimwe kandi vyumvikana Burundi Sport Dynamique igatsindwa iyi match ishobora kuja muri deuxième table kuko iri kuri 10e place ishobora kuja novuga yuko itawe kuja mu 11e place 12e place hazoba mata kubaba vyumvikana ko bavuga bati tukagira ere dushobora gusanga twisanze mu bihe bitari vyiza baza n'inguvu kuko nabo batakaje match itangura iyi Rukinzo rero ni equipe iriko imera neza yahejeje fazare neza itanguye neza rero ntiyabo kwijajara ivuga ati ibintu bimeze neza bagiye guhura n'umu adversaire ashavuye ko yatakaje match kandi aravye nabi ashobora gusangaza Interstar hariya Musi byumvikana iyi match irakomeye ku ruhande rwande rwa Rukinzo ko Burundi Sport Dynamique ntiza kwemera gutsindwa kwije muri ivyo bihe bo ukomeze kose tukosore gato ntibatsinze Bumamuru baranganyije kibazo kindi batsinze Interstar bitatu ku busa batsinda kimwe ku busa rero ku ruhande rwa Dynamique burya ntibanaherutse intsinzi kuko bari mu nkino zine burya nta n'intsinzi zibiri bazinganije baraba gutsinda ikipe yitwa Tel Aviv urabona uvuze zine no kuvuga ni message ngozi kabiri uno munsi bakinyana Rukinzo kabatsinda izo ni kwa gucurika bafise journée zigoye ibaze kubu faze ale yahejeje ukinyenane na message ngozi na Rukinzo nyene hanyuma gacutangwa faze rero ukinye na message ngozi na Rukinzo izo match ziragoye wari wese uzomugoye byoroshe ku rundi ruhande nizo nkino twavuga ku ruhande rwa Dynamique Burundi sino nibaza ko kuri Jumaine nawe nyene yabwirizwa kuraba ingene ashaka kwishira kike ko arabivuga kuko ni equipe biboneka yuko mu gihe yotakaza ikiba navuga urukino rw'uyu munsi ku manota 18 bafise nivyo Interstar nubundi baza kwiguma imbere nawo butakaza kuko Inter imaze kuba yinjizwa ibitsindo byinshi yego gusa inyungu peut-être no gutsinda kuko boca baja imbere ya RB amasipiri mu gihe RB amasipiri yotsitara nari nyene nuko equipe ya Dynamique ndabibutse yuko muri fazare batsinze match zine zonyene match ya Magara bayitsinda 1 baratsinda Vitaro igitsindo kimwe ku busa baratsinze Interstar ibitsindo bitatu ku busa hama batsinda Tel Aviv ibitsindo indwi kuri bitatu so musaruro mwiza ariko banganyije kenshi burya no gutsindwa ntibatsinzwe kenshi wanashima batsinzwe inshuro zitanu zonyene bagize amanire menshi umuhinga nabakubwira ati Mourinho nigeze kumva avuga ati ako ukora amanire menshi utuma utsinda inkino nke ziba kuko burya ziratanga amanota ugenda uraduka yego kuko urumva pareza nganyije nk'inkino zitanu muri izo zitanu ukaronka gusa n'amanota ashika intsinzi zibiri ku migwi ibiri urumva uduze 6 points unganyije gatanu uronsa amanota 5 ngwango tsinda gake ariko ugabanya manire kuko manire aratakaza yumvire bagize nire zigira ku ndwi zose kuvuga ko ku manota 20 inire ndwi yaronze n'amanota ndwi amanota indwi kuri 21 amanota indwi kuri 21 urumva c'est presque la moitié ya match ya phase A uyanganyije yose ubutaka kigiko bari muri 10e place ni Dynamique rero babwirizwa no bwa gukosora nkuko twariko turabicako gato tuyage no bwa kurukino ruzohuza ku munsi wa Interstar na Vitaro nambise mwabikozeho gato ariko niduhatewe nagomba ndabahe n'imiburiburi nk'umunota umwe tuyage kuri uru rukino Interstar igiye kuba ikina match no bwa ku munsi wa na Vitaro ariko ugiye no kuraba uwo mengo match igiye kugaruka Interstar na Vitaro nigiye kubitandukanya na match twabonye muri fazari Interstar eske hari cyo yoba yakosoye kugira ngo yiretrouve imbere ya Vitaro yoshobora guhagarara kumbure ni bamwe bavuga ati derby ya mari derby ariko aho kantu jene bari kavuyeho kuri derby y'ubu kuko twarabona novuga yuko c'était avant l'année passée riba ntihenze ico gihe Interstar yari mu bihe igiri manuke ariko ico gihe Interstar yari ikomeye tubona derby yabaye bagiye MV party ariko no munsi Interstar kabisa imeze nabi gose byumvikana Vitaro nayo imeze neza gose
urumva ivyo bintu iyo tandukaniro rihari vyumvikana yuko iyo derby ni derby nyene kwizina ariko simbona yuko uburyohe bw'iyo match busa par exemple na Bumamu na Vital niyo abantu basigaye barakora kakano ko kugwanira akanyarigabo karashobora kuko n'abanyamuji bose sinzi na Vitalo vyahoze biri nka Barcelona na Real Madrid ono musi biraza kuba nkuko Barcelona yoba ikinye na Espanyol Barcelona twamatuvuga ngo imigwi ibiri isangiye igisagara importe forme novuga ziba zitandukanye ariko ngo reka kwereka ikintu urabona Dorcas resultat zirashobora kuba na Inter kazi gatsinda Vitalo ariko ntibica bisigura ko ya match yasubiye kuba kwa kundi ubundi citwa Vitalo na Inter ni nyuma y'ikibuga Nimbo no mucakina abantu nk'ubu nka 90% yabari ko atwumviza ndazi bavyumvise ubunyene kwejo hariho Inter kera suko byaba bimeze fazer tour yaza gutanga nk'ubu apana ava de semaine nk'ubu wari gusanga nko kuva hari ya championnat yahagarikiye abantu baza ati kuri journée ya kabiri turarindiriye urukino rwa Inter na Vita ico nta kiharu no muzi uko bogyosha urukino gute Inter narabonye no muri phase ale ntuke ngo yaroroshe cyane ntumve ngo ni 3-0 yaragerageje gutena mugabo byabaye 3-0 mugabo uko match hagati mu kibuga yogenda kose ni vya football ariko umuntu uyu munsi arashobora kwibaza ako kanovera katakaye kubera iki nico kibazo umuntu acha yiyumvira iyo sije rero amatwana bigarutse ko tama hari ikintu nko kora bivuga hari ikintu cyatumye ako kanovera katitu hari ikibazo nje ikintu cyambere jewe uburyo kuba iyo migwi ibiri kuba yarabuze uburyo ico kintu naco kiracho kuba cyaratumye ino migwi ibiri tiko kuko ico gihe ariko Vitaro baragerageje kuyihoransa wo bagerageje basi yo bana Inter imeze nk'uko kwa Vitaro iyi derby yojo okay kuko urumva uyu munsi ega turavuga tuti burya nico gituma ikibazo kiri kuri Inter yivi ko Vitaro wowo sinibaza ko Inter gusa ari basi iyo ba Inter yubakitse nk'uko reka tuje mu madestination reka tuje mu yandi madestination turabigene biba bimiri ikintu Dorcas buriya Vitalo na Inter barasangiye ikibazo ariko ariko kumukivamo gerageza mukivamo ico c'uburyo n'ibindi gusubira inyuma kuba barisanze mu bibanza batategetswa kuba barimo ntuvuge ngo Inter ngo nibuco kibazo ahubwo ico Vitalo yakoze nuko yo yabatanze kutwereka kuri kirabivamo ariko bakosora amakosa ariko ibibazo bobo basangiye ikibazo vyanabashikanye hamwe uretse Inter bo ko bagiye kure cyane bakisanga na he baranakorotse ariko ikibazo bagize ni kimwe kandi woza kuraba ikibazo Dorcas si kibazo cyo kwagiriza bene Vitalo canke Inter ni kibazo novuga nti ugiye no ni kibazo kiri general kabisa ni kibazo kiri general ico higanwa giwacu nakunze kuvuga nti n'u Burundi n'abarundi kwemera tugatakaza Vitalo na Inter yabaye ikosa ry'uwari we wese iriya ni profile y'umupira w'u Burundi iriya Vitalo na Inter ni kintu umuntu yarakuye guproteja ufise ububasha wese ukurinda ibibazo iyo migwi yategezwa kuba yaragikoze kubera harababikoze n'ubundi birara bande Alonso babikoze kose nitwo kwiyobagiza ikintu jeni baragerageje muga byara ikibazo n'ubundi kiracari ngaho nyene twako turavuga raba ihiganwa ryacu nukuri n'abantu bigeze kuba babikora neza uyu munsi ivi yakora bivuga amazina ya Vitalo amazina ya Inter ariko arafutanga ariko agenda Alonso reka ndakubaza ikibazo ariko uyu munsi ukuraba nka Tanzania guhera no mu nzego bokomera ko Simba na Yanga zigwa bovyemera ko batakaziriya derby harabaje muri no migwi bagerageza ariko nabo baba nk'akarorero muri Inter hageze kuba haza no vuga umu president uyu yahoze ari Karenga yahoze ari cegira cy'umukuru w'igihugu Yves Gaston Sidimwo izagiwe muri Inter ko biri kose
harabaye akana urabimbaza je ndabizi urabimbaza je ndabizi izagiwe abakunzi ba Interstar bararyohewe ndetse baravuga ati noneho turaronsa urukiza ubiriza aho hantu ga Yves ga Lonzo ico giye nibuka ko je nari muri Interstar nivyo kuronka izina nkarijya vraiment hari akantu umu Interstar wese yavuga ati noneho imana iratwibutse bya bibazo vy'uburyo bigiye gukemuka Buganda kubwira ikibazo gihari uyu munsi nukuri n'abantu bari kwaratwumva abantu binjira mu nkino badafise intention yo gufasha inkino vraiment ico kintu nivyo numva yabaye iyo shusho yo ati turabonye umuntu nkuko ahandi bariko barabikora hariho abanyepolitike bariko barinjira muri izi sport nivyiza barasho kudodora hirya no hino niyo force yazanye muri Interstar bari bamwiteze yuko avec izina yarafise aho bategezwa kujya kudodora byategezwa koroha kuko hari izina risanzwe rihari siko mugabo cyansanga peut-être nitwovyinjiramo nibirebire hari ikindi kintu peut-être kitakunze ko gishoboka kuko abanya Interstar bose bari biteze yuko uyu muntu araje azoca tworohereza ibintu uburyo buzoboneka ariko ibyo byose ntivyashitswe Alonzo reka nakubwira ikintu kimwe Interstar na Vitalo mu bibazo bari bamaze mu minsi Premier mu bwa mbere ntibari bakeneye umupresident mwiza afise amafaranga menshi bari bakeneye umuntu Petret naho yobaje ari andeoro ya equipe aza kuzana ubwunge bwo mu mugwi abantu bose bakabanza bagasanta yuko baharanira inyungu azani icuka ciza urariye mu president ashikiye muri irya mice yigabuye kuriye ntaco yokora ahubwo azobiromarika ningo gaca kuramwe akarenge kiwe avuga ati ibi bintu byo kujamwa amahera yawe donc ikintu gikenewe muri Interstar n'ubwiyunge bwana kuko Interstar ni ikintu gikomeye Alonzo ni equipe ifise abafana benshi cyane ni equipe yigeze n'abapresident benshi Vitalo iza gutora izo nyishu babanje bumva bati nitwa mukuru arinda nitwa Jamal Sef kugira ngo iyi equipe subize ku murongo ilfo kwanza ko twumva tuhuriye kuki tubuye kuri Vitalo umwe arumva ko manda yiwe iraheze arabisikanije neza na mugenzi we aravuga ati equipe yarigeze aha ubundi aravuga ati je naho ntakiri president mu buryo bw'amategeko ariko ndabandanya nshigikira equipe ya Vitalo nka equipe nkundi iri ku mutima wa nuko bikogwa bibanza bice ku murongo mwive abantu bose twagiye turabona muri aho no president uyo mukeneye amafaranga aranza ibintu bimwamaze kubikura mwiyo micafu bibarizwamo ega hari novuga urukundo rw'iyo sport hari urukundo rw'iyo club haraba n'inzira yo kurondera ubwo buryo abantu tuko turabona bariko barinjira muri izi sport benshi muri bake beza bahari uyu munsi bafise n'ivyo bihagararo bafise n'ubwo buryo mugabo barabaza kwanza kumva yuko akaranga mutima ka club kari mu mutima bakiyumva bakumva yuko ibibazo vya club bibwirizwa kuba vy'iwanje ibibazo vy'abakiri bibwirizwa kuba ivy'iwanje ariko igitangaza tuko turabona mu maclub dufatiye gusa kuri Interstar ni muri general ari abantu binjira muri izi sport ntababeje bafise target yo kuvuga ko tujya gukamishiriza muri club iyo club izotera imbere gute deja harimo ibibazo byinshi by'uburyo babikenewe deja we nawe uzanye ivyawe ibibazo nibi byari bihasanzwe uriko murabura n'ingere mu bikemura icyo nabonye kiki naraye nkunze sinzi ko muri ko murabiraba Interstar nabo nyene bariko baragerageza jewe ukuntu narabe ndiko ndabona umengo bariko baragerageza kubaka urabona iryo ushaka jewe sinshobora kubira sinzi muri institution cyane mugabo hariyo nk'ibintu twirengagiza mugo uba ugira ubona ejo bune nabonye banomye umudirecteur sportif urabona ko bagerageza kuza bazanye twabonye Michel none ukazukaraba n'indani n'induru ziriko ziragabanuka siko izo zose ni ntambwe kuko agenda utwo dutodu twarabonye debut ya championnat president yegereza abakinyi abatunganiriza nabiriya uribuka ibya Interstar byo mu mwaka weze Alonzo siwe twari kumwe tujya kuraba journée ya nyuma hariya umwe president yashwanye n'ubundi umwe yatwaye igice cy'abakinyi ushika muri tere muri stade bavuga bati wewe uri wo kwanaka ntiwinjiraga kandi ari umukinyi yari yaregistre mu bakinyi ba Interstar bibaza ibyo bibazo aho umukinyi aza kuri stade ku muryango bakamubwira ntiwinjira kandi ari umukinyi wa Interstar wiyo sezo ariko azira ko president uyu yashwanye n'uri bo nibaza ko muri abakeneye ubwo bwiyunge habe muri bakorere muri transparence kuko muri Interstar ikintu kibica hariho igifurifuri hariho bamwe baba bibaza yuko turi kumwe uba gasanga uyu muntu ni muri kumwe nibyo bya bibazo kukumva ibyo batararonka icyo novuga ku cerekeye ca valeur ya derby uri kurabira abadorokasi yavuze ati mbega icatumye itagaciro niki kuco niyumvira jewe uravye Interstar mu bihe vya Interstar na Vitalo vya kera
byari bihe wasanga la plupart kubabizi la plupart y'abakinnyi bakina muri Vitalo n'abakina muri Interstar baba muri quartier imwe ya Buyenzi urumva ivyo Yves yavuze ati urukino rwatangurira hanze hari n'abakubwira bati hegereje urukino amabarabara uko asanzwe kurikirana murayibona kuva kugira ngo gushika kuri 2026 je sais pas hariho abakinnyi bamwe wavuga uti jewe nimba mba kugira gatandatu ava match numva ntashobora kurenga iry'umunani kubera harimwo ya rivality ikomeye ugiye hariya hari uko bakwakira hariho igice uvuga uti kiri cya Interstar igice cya Vitalo iyo ugiyeyo hariho n'abakubwira ati eba mwana wacu ntugende hariya ntibakugirire nabi urumva no kuri stade intwari hari igice cya Vitalo n'igice cya Interstar muri quartier vyari biriyo urabona ibyo wewe uriko uravuga muri Tanzania niko biba bimeze uko niko kwego urumva Dorcas ivyo bintu rero bihari vyatuma derby komera wewe naho tuba turabagenzi Yves nukuvuga yuko wewe je nkina muri Vitalo naho kina muri Interstar muri yo periode twabonana gake urumva bien que mwashobora kumuhura muri ibi bavuga ati amugabo ntangirira karo cyane dushiremwo yuko gakiki ico gihe abakinyi benshi bakina bakunda umupira n'amafaranga menshi yari yinjira ico gihe je ndibuka ko nigeze kubanganira na kapitene Ali urabizi ko yakinye cyane muri Interstar kuba baramuhitse na kapitene ni gituma yamaze imyaka myinshi cyane muri Interstar yari ntayegayezwa ati je namaze plus de 15 ndi pangwa muri equipe ya Interstar kuba baramaye iyo zina rya kapitene nigizanye uko nyene ni ya regularite kwanza uyu munsi harabura niyo regularite mu migwi kujya derby kugira ngo zitituke ubwo buryo uyu munsi tuko turavuga nivyo kikivyo uko uravuga ndabitahura mugabo kera dushire ko yuko abakinyi benshi muri iyo migwi babizamwo ari kwinezereza ari iyo rivalite dusangiye quartier turaza gukina kubera ko tubikunda tupambane ndakwereke ko ndagusumba je muri Vitalo nanje muri Interstar ndakwereke ko ndabizi gusumba ariko uyu munsi umenye yuko ibintu byahindutse iyi migwi itagiye itaronsa abafatanya bikorwa abantu bari sude bagiye hamwe bemeye kwiheba kugira ngo bisacrifice ku by'imigwi kuko sponsor ntazihari mu higano iby'iwacu uyu munsi iyi migwi ya Simba tuko turavuga genda undabire umugwi wa mbere uronka igikombe uronka amafaranga ngahe abafatanya bikorwa binjira muri iyo champion baba bangana gute iyi migwi ya Simba yazaga kuja muri za Brazil kuzana abakinyi za Yanga bakaja hirya no hino kuzana beza muri Congo urumva iyo facteur y'amafaranga ndushobora kuyishira kure kuko ishobora kuba yaratumye itituka n'akamavera k'ishampiona yacu gahiye yaje kuko ibintu byategetswe kuba bimeze urumva ndavuga nti muri ico gihe byari bikomeye aronse sivyo match ya internatangura hariho amarivalite no kuri stade wabona baho gufata amashati rero ikicaciye kiba buhoro buhoro kigena kiratituka abo bakinyi bagiye barasohoka bakura bagenda haza abandi baza hariho abana bakuriye mu Buyenzi bagiye barevura muri football bari bazi ya rivalite sivyo bakura bayiza akavuga ati ebana iyi yamyeho jewe nakuze ndayumva uwo mwana azokina football azinkuye na Vitalo nkina muri Interstar ebana nukwicana ariko je ndabona ariko kibaho no munsi Interstar ugende kuraba abakinyi barimo ni bangahe bo mu Buyenzi oya nikindi naco abakinyi bari bega nabo kuraba ese ugende twatuko turarengera quartier eske harabaye kuko bujya mu mupira abatubona hatabaye hasi ntega buye ayo matuta arayitanguriye ariko nibaza yuko igikuru sukuba mu Buyenzi cyangwa ariko abenshi bere muri Vitalo ahubwo ikintu wari kuravuga kiki ikintu wari kuravuga nabo baba mu Buyenzi ahubwo nimba bariyumvamo umugwi nuko babanza bakigishwa cyangwa bakirekwa neza akaranga mutima kaye kuko turaza abakinyi benshi bava mu ngagara bakina muri za Vitalo bashitse muri Vitalo bariyumva ko araba Vitalo kandi binjiye mu kibuga ntiwamurengana ngo nuko uri umunyambuye cyangwa wagirana gotyo nibaza neza yuko nagutahuye nibaza yuko ikintu kiriko kirabura muri no migwi yacu mbo ciyongera no kuri ivyo byinshi twadinye tudondagura cy'uburyo ciki harabuze
kwigishwa karangamutima k'imigwi ati mugwi ni ushitsemwo umeze gutya upangitse gutya tukora gutya ariko kandi n'ubwo buryo ni ikintu cyambere kiza ikindi imbere naco uyu munsi wo kwigisha umuntu akarangamutima ka club gute deje uyu munsi turiga ku mashuri ya primaire yuko Vitalo Pri 4 ivyo twakuze tuvyumva deja wemye no ugiye mu mwambaro wa Vitalo uribwiriza uyu mwambaro nambaye hari abantu bawambaye imbere yanje bakoze ibi yego Vitalo Pri 4 mugabo izi za Vitalo Pri 4 nivyo barabizi ko ari Vitalo Pri 4 ariko hari n'utundi tuntu utegereza kugira umukinnyi Vitalo bimeze gute jewe nibaza yuko turiko turavangatiranya ibibazo ubundi hari ama etape kandi adakwiye gusimbwa ategezwa kuba Dorcas yavuze ikintu kuvuga ngo bambeke ikiniwe yari karavuga ngo Vitalo NTSHGG byari bimeze kunuko Dorcas yongera ko ngo abakinyi nta nubwo bakinira amafaranga cyane Dorcas ivyo bintu biravye no muri Simba na Yanga competition yari imeze nk'iya Vitalo NTSR nabo usanga amafaranga atari bwajemwe menshi naho nyene cyane ugasanga football yarahinduka nivyo nakubwira ikosa rero tugira nico nakubaga ikosa twe tugira nicuko tureka abandi bagatera imbere twe ntidutera imbere dutera imbere gute muri Tanzania ubu hagezaho nk'iki banki kiza kigakubitamwe amafaranga iwacu niko bimeze none nyimba atari ko bimeze tuzogaruka tuvuga ngo nikosa rya NTSR na Vitalo hariyo intambwe abandi batera bajako hari ahantu politike zabo strategy zabo zifise ukuntu hari ahantu hava amafaranga kaja mu maklub agakomera ibi bintu twa turiko turavuga Vitalo na NTSR ntuke ngo niyabuze imigwi yayisubiriye Buyenzi ni quartier yamye producer abakenyi nubira ba producer Nyange nuwahe Nyange so munyabuyenzi mukugira ngashikibure yaciye ntiyaciye muri Aigle Noir seke zanzira za hehe za yamigwi ivuka haje wabo ntizari zikiriho umwana wo mu Buyenzi no musi mukumenya ati jewe ndaza gutobura araza kuyumva NTSR na Vitalo arafise akarorero kavuba kuko hari umukinya avuka muri quartier yiwe yatoboye yavuye muri Vitalo ntibishoboka nawe araza kurabiki araza kurabiraho banyange baciye abitwa abantu nyaba bose ba Jospe sabana bo ngaho mu Gatumba ariko mu gutobora bariko bagira bariko baca inyuma hanze y'igisagara ca Bujumbura iyo ni nzira iriho mukasiko vyahoze ni bimwe nakubwira kwemera gutakaza iyo migwi ibiri byabaye ikosa kandi hariho inguvu yo kubigarukana irengeye ko bikogwa na bene byo bonyene hanyuma hakavugwa ngo icanyuma cyo kigoye ibindi tuzogombe tuze ngatwirirwa turavuga ngo urumva ngo bakuye kubagira kunuku mugabo Alonso ndakubwije ukuri no musi championa uwa mbere aronke miliyoni zinga 35 ariko nyimba aba president bakitubwiye ati twe faze yale yonyene twakoresha ijana zirenga ahatariho source y'amafaranga iyo migwi nizokomera wamye uvuga ntuze muri Rukinzo barafise deste hajya nyimbuze ahantu bizeye urukiza muri ino sezo nukudandazuye kandi mukubaka equipe ntudandaza beza ahubwo ufata beza ukabubakira kubeza uguma numwiza mukumuha ivyo ashaka kugira ngo mugumane hanyuma wa mwiza na ukagenda ukamuzanira abakinyi harabuze strategy muri football y'amafaranga ejo je namye ndavyiyumvira ndavuga nti tweko twama turirimba ngo ba Nestor irankunda baze gukina equipe nationale tweko twama turirira bantuze wa mwana w'Amazani ari ya exactement umhaya kare kuko navyiyumvire kubera uriya mwana ndavuga nti bari abana ko twama tugenda tubereka ko equipe nationale ikomeye bobo wibaza mukuraba urukundo rw'abayobozi ba football canke rw'abarundi ubwo nabo nibaraba na champion uko imeze ntihari igihe usanga bavuga bati iyi football yo mu Burundi mukuyishije reka tuyirabire muri champion yitaweho gute kubera ko tubifata nk'ibidashoboka jewe Dorcas nararahiye kumbwira yuko abantu bakunda football canke abantu bari muri football b'amafaranga ari bamba abantu bari muri basket aribo bafise amafaranga kurusha abantu barinde muri football ariko kubera iki muri basket bageze ku ntambwe yo kugenda bakagura umukinyi mwiza muri Senegal kubera iki bageze ku ntambwe yo kugenda bakagura muri etazi nishiramo yuko uyu muri etazi ni bakamuzana bakamuhemba gakina akava ngaha bamugwanira na equipe yo muri Angola kubera iki ivyo bitarashoboka muri football zuko bidashoboka ni strategy tu itarabaho y'umurongo kanaka Jende mera yuko abantu bashigikira basket
sibo bafise amahera menshi kurusha abantu bakunda football banabirimwe muri football siko bimeze ahubwo ni football twayihaye umurongo novuga nti atari uyibereye turiko turemera gusigara inyuma kandi abandi bariko barava